Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Ni umwanya w'amakuru mu Kirundi. Turi kuwa gatanu igenekerezo rya 16 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2021. Kaze nshuti bagenzi namwe bakunzi ba RPA ijwi ry'abanyagihugu no mwanya wo gukurikirana amakuru mu Kirundi. Kuri mikro muri kumwe na Bob Rugurika, ingingo nkuru zigize ano makuru. Nyuma y'amasaha 28 gusa urubanza rw'abagirizwa igandagurwa rya Afsa Mosi yahoze ari umushingamateka w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, umwe mu bakozi b'iperereza b'ico gihe asaba ubutungane kwikubita gashi bakareka kurenganya abafunzwe ngo kuko Afsa Mosi yishwe n'abategetsi mu nzego z'igihugu. Muraza kumutega amatwi muri ano makuru. Mu gihe abatari bake banegura urudandazwa rw'abakenyezi n'abigeme b'abarundi batwagwa kuba abashumba mu bihugu by'abarabu, umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni we avuga ko abo bakenyezi n'abigeme baba bagiye kwisumamwo. Muraza kumukurikira muri ano makuru. Ikinyobwa c'ibiyeri Red Flow Bio cengwa n'umurundi Christian Kavakure benshi bazi ku izina rya John Chris nico caraye gitahukanye ikibanza ca mbere mu binyobwa vy'ibiyeri mu bijanye n'akanovera kw'isi yose. Muri ano makuru muraza kumva ico uwo murundi atera kamo ugwaruka rw'abarundi n'ivyishimo vyinshi. Mu ntara ya Cibitoki naho abadandaza bo muri komine Buganda baranegura ivangura ryabaye mu gukora igikorwa cyo gusambura utuzu two kudandarizamwo. Aho hakaba hari igihe hariko hashirwa mu ngiro ingingo ya mustanteri w'iyo komine, aho hari ababomorewe abandi nabo ugasanga batabomorerwa. Mukanya idonido y'ano makuru. Reka no makuru tuyahere mu bijanye n'ubutungane, aho uwahoze ari umushingamateka w'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko Afsa Mosi yishwe na bamwe mu nzego z'umutekano. Ivyo vyavuzwe n'umwe mu bakozi b'urwego rw'iperereza muri ico gihe, aho yemeza ko habaye n'inama zo gutegura igandagurwa rya Afsa Mosi. Akaba abivuze inyuma y'amasaha 28 gusa urubanza rw'abafunzwe n'iyo dossier rutanguye. Tega amatwi uwo mukozi w'urwego rw'iperereza w'ico gihe. Ikibazo cyerekeye umushingamateka Afsa Mosi no kuri dore kibazo abantu benshi ndetse n'amakungu yashoboye kwibaza ingene umushingamateka yashoboye kugandagurirwa hagati mu gisagara ca Bujumbura ahantu hari umutekano ukwiye, abantu bariko bararengana muri ico gitondo c'uwo munsi. Igandagurwa ryiwe ikintu cadutse ni ikintu cabanje gutegurwa, cyateguwe iminsi itari mike. Ikintu ca mbere kibabaje ni uko n'abafunzwe ari abantu b'inzirakarengane ata kintu na kimwe bazi ku rupfu rwiwe, kuko ubwicanyi bwa Afsa Mosi ni ubwicanyi bwateguwe n'abari mu nzego z'igihugu. Ica mbere coco uretse niyo rugira mu polisi afite ya colonel unyuze ko zitwete ya colonel yatwagwa zo twaziyeme Jemire, akaba yaba mu kinama muri cyakiye bubanza ico gihe. Ni ukuvuga niwe yararongoye abagiye kugandagura Afsa Mosi. Umutugiga no mu polisi yoya amategeko nande n'ibintu byateguwe, amanama arakorwa arasubira. Mu yazi imbere ico gihe yari Arengiyome Bunyoni, ico gihe ari umushikiranganje w'umutekano. Ubundi ni uwitwa Godefroid Bizimana ngari deje gipolisi ico gihe. Hanyuma uwundi yari umuyobozi mu biro by'umukuru w'igihugu Jerome Yakocha Tazina kugarika. Hakaba harimo Aragisinkoroka, hakaba harimo Kazungu Innocent Teremu. Ico gihe inama za mbere zikorwa n'abandi batashobora kumenya amazina yabo. Inama y'ubwa mbere yabereye aho bita ku bumwe mu kabare kwitwa Isezerana ya benshi baramuzi. Niho inama y'ubwa mbere yabereye. Inama ya kabiri yagiye kubera mu kabare kiwabo n'abantu kwibara rya Bujumbura Bugarama. Inama ya mbere yarimo ibyo bicocoro, mugabo inama ya kabiri ibyo bicocoro byarimo harimo Felix, hakaba harimo na Muteremu. Ariko mwumve yuko batanze amategeko n'ibihangange muri leta y'u Burundi n'umunsi wabutsa inzego z'igihugu. Uwo mukozi w'urwego rw'iperereza aravuga kandi n'abishe Afsa Mosi, agasaba ubutungane kureka kudendereza inzirakarengane zifunzwe muri iyo dossier ngo kuko zitazi ivy'ubwo bwicanyi.
rero tugasaba nimba koko ubutungane bugomba ko bukora nibuhamagara abo bantu babazi abamurashe muri ako kanya ni uwitwa Desire benshi baramuzi mu bwicanyi butandukanye kuva 2015 2011 2012 Desire yari muri ba bantu bahora muri Kibaho ndetse akaba 2014 mu ntango akaba yari umushoferi witwa Bertrand Colonel Bertrand baramuzi mu Carama icyo gihe niwe yaramutswa ibyo bita Dedei muri SNL ubundi bashoboye kumugandagura bari kumwe witwa Ndavu no kuvuga kugira mugandagura babanje kugonga imodoka yo kuko bari bamaze iminsi ibiri bamugendanira nabo nyine bamurasa muri icyo gitondo rero batanze itegeko bavuga bati imodoka yiyomera nk'ikwaruje hanyuma aca atoka kuramutse mu murasa abandi bari muri ako karere harimwo abapolisi imbere yawe kare militaire no kuvuga Jodase yari afite imodoka yo mu bwoko bwa TI yahagaze ku kiraro ca Ntahangwa kuva ibyo bita kunyaruka gutabara abandi bose ntibaze gushikaho barabizi nyene bikorwa abari muri systeme niho ya mbere ivuze abahamaze kuhashika kugira ngo ntihagire abandi bantu bashobora kubona abarashe uyo muntu ni itegurwa ryateguwe n'ibicotoro mu nzego z'igihugu. Uwo mukozi w'urwego rw'iperereza w'ico gihe rero akavuga ko ababazwa n'ingene abategetsi b'u Burundi bica abantu bagaca bafunga abantu ataco babizi ko uruganda rwa RPA rwarondeye Agnes Bangiricenge avugira ubushikiranganje bw'ubutungane ariko ntitwashoboye kumuronka. Umunyororo wo guherayo nico gihano sentare ya gisirikare yaraye iciriye Caporal Chef Fidel Kwizera yarasanzwe akorera mu Rukoko muri zone na komine Gihanga mu ntara ya Bubanza yagirizwa kwica arashe umunyagihugu yitwa Nshimirimana Jean Marie Batazira Fiston mu ijoro ryo kuwa kabiri uheze ugo rubanza rukaba rwabereye muri zone Buringa ya zone Gihanga naho kubijanye n'indishi y'akababaro sentare ya gisirikare yasavye umuryango wa Nshimirimana Jean Marie kwitura sentare nkuru y'intara ya Bubanza. Tukivuga ibijanye n'ubwicanyi bukorwa n'inzego z'umutekano na gisirikare ukudahana ivyaha hamwe no gucamwo imice kwibonekeza mu nzego z'umutekano no kwivuna abansi ngo nivyo bituma bamwe mu basirikare n'abapolisi bitwara uko bashatse mu guca kubiri n'akarangamutima k'ivyo biyemeje. Ivyo bivugwa na Janvier Bigirimana umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe Fokode afatiye ku bwicanyi bumaze iminsi bukorwa na bamwe mu bari mu nzego za gisirikare n'igipolisi ku banyagihugu bo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Umushinwamanza Janvier Bigirimana ahamagarira abategetsi b'igihugu kugarukira indero ya bamwe muri abo basirikare n'abapolisi bataye umurongo uko zikosa nawe ngo agahanwa atakuraba amamuko yiwe. Icambere nuko iyi nyifato tubonana bamwe mu bapolisi n'abasirikare b'u Burundi iva ku bintu vyinshi vyagiye biraranga ngene igisirikare no munsi n'igipolisi bitunganijwe no munsi bisa nkuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwa bisambuye no munsi ntitugifise ca gisirikare gitwarirwa hamwe ntidufise igipolisi cubaha amategeko gifise abakirongoye baba bazwi bakaba bamwe uno munsi dufise abasirikare n'abapolisi baciwemo imice biramaze kwigaragaza yuko bamwe mu barongoye igisoda n'igipolisi bayoboka cane umugambwe uri ku butegetsi ari nawe usanga ubaha amategeko y'ingene bakora akazi ugasanga rero bimwe vyuko abasirikare n'abapolisi bateza gukoresha amategeko y'igisirikare n'igipolisi basigaye bisunga amategeko bahawe bigatuma rero ico bita discipline kidashobora guheza ngo cubahirizwe mu kungena inzego z'umutekano zategezwa gukora n'ibintu bibabaje cane tuca dusanga ayo makosa zarakogwa kubera ko kuntu bijanye no kubahiriza akaranga mutima k'igisirikare canke igipolisi vyagiye bitakara cane twosaba yuko ibintu vyuko igisirikare n'igipolisi civanga mu bijanye n'ivya politike bo kuri bishoboka byose bikagabanuka kubahiriza uburenganzira bw'abantu kubahiriza amategeko kureka ubutungane bukigenga tukibaza yuko rero abategetsi b'Uburundi bakwiye kwikubita gashi kwigisha bakagarukira discipline kugwanya kudahana bari mu nzego z'umutekano bataravye ubwoko iyo baje baturuka bataravye intara bavukamo. Mu bijanye n'agateka kazina muntu naho rero nariko ndabibabwira mu ncamake ngo nta rudandazwa rwa kiremwa muntu rubaho mu Burundi vyaraye bivuzwe n'umushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni imbere y'inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi hari mu gihe yariko arabasigurira ivyaranguwe na leta mu kiringo c'amezi 6 ya mbere kubw'uwo mutegetsi ababivuga ngo nabashira mu makosa Barundi nabo ngo mu kutamenya bakiyitirira ikosa badafise. Tega amatwi Alain Guillaume Bunyoni.
abantu baragenda ari benshi bagenda mu zaburaya na hehe, bamwe bakagwa mu mabato, mu mazi, mu bahari, bavuga ngo ni iki des migrants clandestins. Nta rimwe turiga twumva bavuga ngo ni urudandazwa rw'abantu. Mugabo pour abarundi asobotse agashomeri kamufashe ngaha agaca mu gihuru akagenda kwironderera akazi muri Oman, hanyuma akabifashwamwo n'umuntu arenza amategeko kuko umurondereye identite itariyo akayifyatuza akayimuha. None tuvuga ko yagize urudandazwa rw'abantu canke yakoze fo eizaje do fo yakoresheje impapuro z'amagenda. Mbego yinjiye mu gihugu c'abandi aciye mu gihuru ari mu rudandazwa rw'abantu canke nawe c'est un immigrant clandestin yajabutse imbibe bidaciye mu mategeko. Ni kubera ikibazo bashaka kuvuga ko mu Burundi ahubwo bagashaka no kuvuga ko leta y'u Burundi ikora urudandazwa rw'abantu mu gihugu cy'u Burundi, ugasanga bariko bacafisha ahantu hose ngo hari urudandazwa rw'abantu. Baratwigije mu ikosa, dusanga n'abantu bariko babivuga mu butegetsi, mu bikorera utwabo, mu bashinga amateka n'ahandi. Mugabe igikorwa icyo kintu kiko kiraba mu Burundi nticyari gikwiye kwitwa urudandazwa rw'abantu, kuko kugira ngo abantu badandazwe harabaho ubadandaza, harabaho n'igiciro, harabaho n'isoko ryabo. None biri hehe ngaha mu Burundi? Ikibazo cya mbere ni visa kugira ngo ashobore gushika muri ibyo bihugu, kuko umurundi wese arekuriwe kuronka passport ngaha. Nawe uvuga ngo ni leta ibaha passport, wewe ukwiga ibyangombwa, ukwiga imyaka, ufise karangamuntu, ufise amahera, ni iki cyo kubuza yuko ugenda gusaba passport ordinaire bakayiguha? Twagiye kubihagarika ariko tubonye bigiye gushira mu ngorane abana b'abarundi bashikayo bakabafata nabi, bakabaturubika, abandi bakicwa. Duca dutangura rero kuraba neza mbega aba bantu basabye ama passport iki gihe ni bande. Tugasanga hariho abarundi n'abanyamahanga bobo bamaze kuronka kontra hariya zo kurokrita. Mugabo ahaho kugira ngo naho basabe kontra, kuba basabye kontra baca bari hikori kandi baca babwiza kubikora ku mugaragaro, ntibunguka umurengera nkayo bunguka. Kuri ivyo vyaraye bivuzwe n'umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni Pacifique ni nahazo yarongo ishira hamwe Fokode ryakoze amatohoza menshi kubijanye n'abarundikazi bajanwa kuba bashumba mu bihugu vy'abarabu. Avuga ko uretse ko ari kinyoma cambaye ubusa ngo ni kimenyetso cuko leta y'ubu atampuhwe nimwe ifitiye abana bayo. Kurikira Pacifique ni nahazo. Naraye numiwe kandi mbabaye cyane numvise amajambo ya General Bunyoni. Ubwa mbere wumva ari umuntu aje guhakana ibiriho, umenga ariko arisigura ko rero aje hajya akaza kutwemeza ko atarudandaza ruriho, atawugurishwa, atawugura, atanigiciro. Ni kinyoma. Muri raporo twakoze mu 2016 twarerekanye neza ko umugore wese ashitse nko mu gihugu ca Oman, bene abo bantu tuvuga ko bagurisha babashika nayo baheza bagahembwa amariyari 1,000 ku mukobwa wese bashikanye. Ayo mafaranga agana hafi n'amayero 2,000, no kuvuga imiliyoni hafi 6 z'amarundi ku mukobwa wese bashikanyeyo. Ivyo rero Bunyoni yarayavuze birimwo ibinyoma vyinshi. Ubwa mbere bwavuga ngo Burundi nibwo bwonyere bwagirizwa ngo ivyo byo kudandaza abantu. Ni kinyoma kuko amategeko ya mbere akomeye yerekeye ivyo bintu ari mu banyaburaya, kandi ahana cyane abakora urwo rudandaza rw'abantu bakarukorera iburaya nyene. Ngomba n'umubeshi gose kuri ico kibazo, kandi yavuze atabanje gusoma amategeko ivyo avuga kuri ico kibazo. Ubwa kabiri, ikibazo nyamukuru uyu munsi kiriho nuko abarundi bagenda gukora muri ibyo bihugu bakeneye gukingirwa. Baragenda uyu munsi bagasanga nta kintu na kimwe kibaraba. Abarundi baragenda bagakora amasaha y'umurengera, bimwe uyu munsi vyitwa esclavage moderne. Tuvugana n'abantu batubwira ko bakora amasaha 200, usanga aruhuka amasaha 4 gusa ku munsi wose. Ivyo bintu nakamara amazi bagenda gukora, ugasanga bahembwa inusu y'imishahara y'abava mu bindi bihugu. Bobo amareta yabo yemeye kuvugana n'ivyo bihugu baje gukoreramwo. Abarundi rero bari hariya bavuga bati turasavye n'ukuri leta ivugane n'amareta yo ngaha dukingirwe nk'abandi bantu. Wumvirije ivyo yavuze nta mpuwe nazikeye wumva afitiye abarundi. Amapasiporo barayaronse, barayahawe n'u Burundi ku biciro rimwe na rimwe binini, bagenda baciye ku kibuga c'indege abatari bake, bagiye neza, ariko Burundi bwanse kubakingira kubera ari akagwi gatoyi kungukira muri ivyo bintu. Reka tutandukira ibijanye n'intwari bereye aho umushikiranganje Arengiyome Bunyoni nyene ngo yanagize ico ashikiriza ku bijanye n'umugambi wo gushira intebe zikwiye mu mashure yo mu Burundi, ngo aho yamenyesheje ko ukiriko urigwa neza kugira ivyuko abanyeshure bicara hasi mu masomero bigabanuke. Mwavuze ikibazo kijanye n'intebe biranababaje, numva yuko muri iki jana abana b'u Burundi bicara
bicara hasi uwo mugambi ni wa ishotse ukunda kubera impunzi zitandukanye zo kwegeranya uburyo gutanga amasoko n'ibindi mugabo reka amaboko n'ahatobanguka amaguru aguma yiribye twirukanye kugira ngo icyo kibazo kive mu nzira numva nta byinshi noronka ndagisigura ko kuko ni ikintu gisabwa kwitabwaho kugarukira ku bantu vuba icyo tuzoca dukorana n'ubushikiranganji bubijejwe kugira ngo niburi izo kazi zimwe z'abantu nk'abo zive mu nzira vuba kuko kumva ko mu ntara hari amashuri abiri abana biga bicaye hasi mwumva ko ari igitutsi icyo gitutsi rero tugomba tuciyoze vuba kugira ngo kive mu nzira ariko uwo mugambi urahari kandi uko bakorerwa ko hari n'ibyumviro bitari bike by'ingene n'izo ntebe zobonekana tudahungabanije ibidukikije kuko ibiti n'imbaho n'ibiti bicibwa mbega byukorwa gute isoko nitwayitanga nizo baba dusanga abantu bagiye mu bitara bya leta bakarigita baba dusanga ahubwo baciye ibiti byinshi para raporo y'imbaho zari zikenewe urumva ikintu cyose kigenda gifise ingene kigirizwa kwitonderwa kugira ngo gikorwe neza ibijanye n'ibiraro n'amabarabara bitubakwa canke ngo bisanurwe iyo vyononekaye Alain Guillaume Bunyoni yasiguye ko bitumwa nuko amahera yo gukoresha usanga ari ingabire leta iba izeye kubayifasha batumirire amate mu kanya dusubire tubabwire ibijanye n'intwaro ibereye Imiryango itanu yo ku mutumba Buheka zone Kazirabageni muri komine Nyanzarake intara ya Makamba isaba mustanteri w'iyo komine guhagarika gusoroma imirima yabo y'ibigazi yitwaje igitugu ni mu gihe iryo tongo abo banyagihugu bamaze imyaka itari mike barikoreramwo ariko uwo mutware muri kino gihe ngo akaba rikavuga ko ari rya leta idonido na mugenzi wacu Francine Mahoro. Iyo miryango itanu yo ku mutumba Buheka muri komine Nyanzarake ivuga ko imaze imyaka irenga 10 ikorera muri iryo tongo mustanteri w'iyo komine avuga ko ari irya leta. Abanyagihugu bavuga ko badatahura ingene mustanteri waho yiha ububasha bwo kuja kwimbura aho atarimye ndetse akanababuza gusubira guhonyoza ikirenge muri iyo mirima. Twaratangaye cyane kubona mwuko kwa kane mustanteri arungika abakozi biwe ngo baje gucisha ibigazi by'abene gihugu. Leta nta mugambi n'umwe iri kiraharangurira bari kureka ibigazi byacu tukabandanya duca ako umugambi wa leta uje ukamara gasitagura ivyo bigazi. Abo banyagihugu bo ku mutumba Buheka basaba inzego zo hejuru kubarenganura kuko kubwabo bariko baranyagwa n'abantu atakindi kibaraje ishinga atari inyungu zabo bwite. Cyatangazwa cyane ukuntu baza gucisha ibigazi bakabishira ku mugaragara bakabidandaza amafaranga bagatwara gushikisha n'ituzi yuko ayo mahera yagiye mu kigega cha komine nuko ari mu mifuko yabo nukuri twebwe turababazwa cyane twongera dusaba umukuru w'igihugu ko yogira akoze kugira ngo baze barabika ikintu ikiza cyo gufata bakimbura indimo z'abene gihugu kandi bene byo bahari bumve ko turiko turahohoterwa turiko turanyagwa. Mu ruganda rwa FPA twagerageje kumenya ico mustanteri wa komine Nyanzarake Irankunda Mahigoreti avuga kuri ivyo bamwagiriza ariko ntitwashoboye kumuronka. Arakoze mugenzi wacu Francine Mahoro tukivuga ibijanye n'intwaro ibereye abanyagihugu bo muri komine Buganda intara ya Cibitoke bariyamiriza akamwana wa mama kariko karibonekeza mwishirwa mu ngiro y'ingingo y'ukubabomorera utuzu badandarizamwo twubatse hafi y'isoko. Bamwe mu badandaza baho ubu ishavuriraniga kuko ngo iyo ngingo hari abo idafatana cyane cyane abegereye bamwe mu bakuru b'umugambwe CNDD-FDD. Reka iyo nkuru tubibaze Eloge Kwizera. Itegeko ryo kubomora utwo tuzu two kudandarizamwo ryatanguye kuja mu ngiro ku igenekerezo rya 30 Ntwarante uyu mwaka. Inyuma y'iminsi 10 gusa utuzu tugera kuri 30 twari tumaze kubomogwa. Abadandaza bahora bakorera muri utwo tuzu ariko baraturitse urutoke bakamenyesha ko badatahura ingene hari utuzu twasimbwe kugutinya igitsure ca nyenetwo. Uganda harabonetse itegeko ry'uko babomora amakiyosike yose ari inyuma y'isoko. Bararikurikije mugabo haba umuntu uyo muntu kabisa ntuze kiyosike ziwe zibiri ntibazibomora cyatumye zitabomogwa bakavuga yuko uyu muntu mwene zo yitwa Mose bari muramu wa General Silas. Urumva rero riraniga abanyabuganda.
mu gihe iryo tegeko ryabwirizwa gufata abadandaza bose abo banyagihugu basaba ko amategeko akurikizwa atakuraba nkunzi. Itegeko ego ryari ryasohotse ry'uko babomora amakiyosike yubatswe ahantu hatemewe n'amategeko, ariko rero catubabaje cane nuko batubomoreye amakiyosike hanyuma maze nawe ntabomore kiyosike zibe zibiri, cavyumvikana nta mwana n'ikintu. Itegeko nimba risohotse nisohoke kuri bose, ariko rireke gusohoka kuri bamwe abandi nabo ntibibafate. Saba yuko nawe yobomora hanyuma rero twese tugakurikiza amategeko. Kuri iyo myidogo y'abo badandaza bahora bakorera impande y'isoko ya Buganda, uruganda rwa RPA ntigwashoboye kuronka Hakizimana Pamphile arongoye iyo komine ya Buganda. Tukivuga ibijanye n'intwari bereye abunguruza abantu ku mapikipiki muri komine Rugombo mu ntara ya Cibitoke bariyamiriza ingendo y'igipolisi yo kubatoza amahera 300 ku nguvu buri kwezi. Ayo mahera ngo bababwira ko arayo guterera umugwi w'umupira w'amaguru w'intara witwa Bumamuru. Ido Nido na Elvis Niyomwungere. Uwunguruza abantu muri bisi ngo ategerezwa kwerekana igitari c'500 cy'uko yatereye mu Bumamuru yaciye abapolisi. Ugendesha ipikipiki wewe ari 300 ku kwezi. Uwasanzwe yunguruza abantu ku pikipiki muri komine Rugombo ngo amezi atanatangishwa ku nguvu iyo ntererano. Imodoka y'assurance irafite contract technique, irafite autorisation de transport, yararishe byose nta na kimwe sigaye. Agace bayihagarika ngo rigume hajya ifunga idakina gakira ngo tarisha amaheri 300 Bumamuru ekipi y'intara ahiva ngaho. Abanyagihugu bagirizwa abapolisi guhungabanya akazi kabo. None bagufashe kuva saa 11 zo mu mutwe njane tizeri zo mu gitondo nakaza kubari kuri saa 3 kumva umwanya baba bamaze kugenda none bari kuburi kora tujye turondera n'indagara z'abana ukabagiye n'icyo kintu kaje keneye ko rero ni buri batware bumbahama bagirije inama abapolisi batubata kujya bareke baragira akajagari nkako. Isantere bakomeye Rugombo Kiribera Imana yakiza twamurondeye kuri telefone ariko ntitwashoboye kumuronka. Ehopeya. Reka ubu naho dutandukira igisata c'amagara y'abantu aho akaranda ka coronavirus kabandanya gufatwa minenegwe mu gisagara ca Bujumbura. Ubunywero butandukanye bwo mu gisagara ngo bukaba bwahinduwemwo amazu y'ubutambiro bita boîte de nuit. Ubwoba muri kino gihe rero bwo kwandura ngo ni bwinshi mu banyagisagara bamwe ni nkuru ya mugenzi wacu Eric Niyonzima. Mu ndwi yo kuva kuwa 28 ntwara n'ushuru wa gatatu ndamukiza ubushikirangaje bw'amagara y'abantu bwaratoye abantu bagera ku 197 bagwaye ikiza ca coronavirus mu gihugu cose. Igice kinini muri abo bakara mu gisagara ca Bujumbura. Naho biruko abanyagihugu bobo ntibabona ikibiyo ndwara ashobora kubazanira mu minsi iri imbere kuko ibikorwa byo kwinezereza bikibandanye kuri kwamye. Uyu munyagihugu avuga ko naho ubushikirangaje bw'amagara y'abantu bwatanze itegeko ryo kugara amazu yose y'ubutambiro mu gisagara ca Bujumbura ko hamwe ububare babuhinduye amazu y'ubutambiro bita boîte de nuit. Wikingiye covid ukavuga amabati yose ni ugari ugaciye ku bubare bwakesha gushira mu gitondo bavuze umuziki nk'ujyanye n'amabati. Urabona nka Sikanga hino ya stade aho bita kwibongabonga baravuze umuziki gushika mu gatondo. Urahanye muri file ngahino ya documentation kabari ko bita ku mashuri baravuze umuziki gushika mu gatondo usanga abantu begeranye bariko baratambana bameze gutya ugaciya kuri Zanzi. Naho nyene muri weekend baravuze umuziki gushika muri gitondo no kuri pata za kodi zose kozi naho nyene baravuze umuziki gushika mu gatondo kumufunzi naho nyene baravuza gushika mu gatondo. Ugufata minenegwe ikiza ca coronavirus kuribonekeza kandi ku miduga yunguruza abantu no mu masoko nk'uko uyu munyagihugu abandanya vyigana. Muri bisi tugenda twegeranya cyane n'ubufukamunwa twambaye hari ikibazo bwinshi yari zari ziduga zari zimanuka nuko nyene ugacuraba n'isoko bw'akaravye nta n'uwa gukurikirana gasanga nta na burya budobo bakaraba musira binjire usanga nta n'ubufukamunwa buhari. Ubwoba ni bwinshi mu banyagisagara ca Bujumbura bakavuga ko ubushikirangaje bw'amagara y'abantu butahagurukiye ico kiza vuba na bwango ikiza COVID-19 gishobora gusasika inganda mu Burundi. Tuve mu gisata c'amagara y'abantu dutandukira igisata c'imibano aho ikinyobwa Red Flow Bio cyatangujwe n'umuhinga w'umurundi mu bijanye no kwenga inzoga John Christian Kavakure benshi bazi ku izina rya John Chris arico caraye gitowe kuri uyu wa gatatu mu kibanza ca mbere c'ibinyobwa vyo mu bwoko bw'ibyeri kw'isi yose. Mu kiganiro yahaye radio RPA uwo murundi yasanzwe arongoye uruganda yashinze mu gihugu c'Ububirigi yamenyesheje ko akanovera k'ico kinyobwa yenga yisunga ubuhinga kavukire bw'abarundi bakera ariko katumye
ikinyobwa ciwe kiza mu kibanza ca mbere mu bindi binyobwa 3,100 bituruka mu bihugu 90 vyo kw'isi yose. Kurikira John Christian Kavakure benshi bita John Chris. Iryo higanwa ni higanwa ryabereye ku isi nzima kuri pandemia ya covid. Twararungitse inzoga zacu hanyuma bonyene ba Monde Selection bace babirungika ku isi nzima ku ba expert babo bama bahonja izo nzoga. Cyane cyane inzoga yacu novuga yuko ko yabaye ya mbere, novuga yuko ari akanovera. Ikindi cyane cyane kuri jewe ni ifuro ry'inzoga yacu, ni ifuro rigumako ntirigenda. Hanyuma nakandi kantu twashizemo na kantu kiwacu ko muri Afrika na kantu bita amaflavor kamoto keza na kamoto katasa nk'izindi nzoga, kuko nakandi kantu nashizemo k'ubwenge karimo kerekana cyane aho tuvuye muri Afrika. Ningene bavuga ko akumworo kamwegera ndafisa akantu kiwacu hariya mu Bwiza. Twabona ingene nyogokuru yamayenga twace tugakoresha. Novuga yuko amaparametre yose 20 inzoga yacu yarahiganye ironka amanota meza cyane kandi ashimishije abantu bose bo kwisi. John Christian Kavakure akavuga kandi ko ako gashimwe ari kimenyetso kitabesha ko abanyafrika bashoboye, agahamagarira rero abagwizatunga gushigikira ugwaruka rurondera iterambere n'ubunyene mukurikire. Ikintu ca mbere navuga yuko aka gashimwe kuri twebwe ubwa mbere ni ikintu novuga ko yerekanye ishusho ya mbere ya Afrika, ishusho ya Region de Grand Lac, ishusho y'u Burundi, cyane yerekana yuko abanyafrika tubishoboye. Abanyafrika na twebwe turafise icicaro. No kuvuga yuko iyi nzoga kuri jewe novuga yuko ari reconnaissance ku bintu twamadukora, ku bintu bijanye n'ibintu by'inzoga, mu bintu bijanye na innovation akabijya. Hanyuma ikindi nagira mvuge kuri aka gashimwe nuko aka gashimo ko bisomo kakerekana yuko amashure ni ikintu gikomeye cyane, nuko mugira abo yo miyabaga ndazi ko dushoboye. Ikintu tubuze cyane ni encadrement, tubuze abantu badufata mu mugongo mu bihugu vya rutura mu madomene yose twamatwiga. Nagira mvuge nti ibintu byatumye cyane ko nshika muri ivyo, ndafise uruganda ngaha mu Birigi. Ikintu cyatumye dushika ubwa mbere ni gukora, ni kugira ibintu ukabishikana aho washaka kubishikana, ukagira ibintu bidasa nk'ivy'abandi ariko bisumbije. Ko nashaka uno munsi turonke aba John Chris mu myuga yose, uri umwigisha wigishe gushikana kure, uri umuntu agira ibintu by'inzoga nawe nyene wipime gushikana ushikana kure, ntutinye. Turangiriza no makuru yavugwa mu gisata c'indero mu ikambi y'impunzi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania. Kimwe mu bisata by'ubuzima bw'impunzi ziri mu ikambi ya Nduta mu gihugu ca Tanzania ngo gisa n'igihagaze neza. Impunzi z'abarundi ziri muri iyo kambi zimenyesha ko zishima utwigoro tw'amashirahamwe yajejwe ico gisata, naho biruko agahaze ngo nikabuze. Umwe mu bigisha bo muri iyo kambi yaganiriye na RPA aratubwira bimwe bikuru bitagenda neza muri ico gisata c'indero. Turashima kigoro igasere ikora kabisa, turabishima kubona abana bashobora kwiga bariga ego, kandi yagerageza kubikenewe byose kugira ngo abana bashobore kuguma babandanya ivyigwa kabisa. Ibyo tubishima, naho tumenga tutabuze kuko hari abana bakikigira mu mashuri atubakije n'inkome z'amatafari, bakikigira mu mashuri y'ibigara ego, abo turababona. Hari abana bakikira hasi batararonka abo bashobora kwigira heza, abana bakikigira hanze bakikigira ku mahema ego, abajya abana bimenyereza benshi bigira hasi bakashoboye n'imvura iguye bataha bagaswiragira agasaba kameme agasaba ibintu bitameze neza ego. Nico twagomba dusabe kugira ngo bibaye ngombwa hasere kabisa igerageze kugira ngo ibyo bintu ibitorera umuti hama bigera neza. Ikindi ni kijyanye n'ibikoresho, tubasaba kugira ngo abana bazoronke ibikoresho kabisa kandi bikwiye ku mwanya, biba byiza ego. turashima kigoro bakora mugabo hari ikindi tubona kitameze neza, aho ibikoresho usanga biza bitevye bicerewe, biza naho ugasanga kenshi ntibikwiye. Ibyo bica bigira ingaruka ku mwimbu w'abanyeshuri w'abana, bigaca bituma abana ubumenyi butagenda neza kubera ivyigwa ugasanga ivyigwa vyose vyigira mu ikayi imwe iheze, umwana agataguma yicaye ko.
nshuti namwe bakunzi ba RPA aha niho amakuru yacu arangiriye ndabashimiye mwebwe mwese mwashoboye kudukurikirana ndashimiye bagenzanje bamfashije kuyatororokanya n'abafashije mu buhinga bw'ivyuma mwese rero ndabifurije kubandanya muroranirwa mu byanyu no mu banyu kuri mikro mukaba mwari kumwe na Bob Rugurika nkaba ndabifurije kubandanya mugira ibihe vyiza rero na weekend nziza. Wow.